ijambo ry'Imana. Amen. Amina. Unajua, murabizi hata ndani ya nyumba yako no mu nzu aho uba, mtoto mwenye anakutii, iyo ufise umwana kumvira, anabebaka baraka zako zote, anyaga imigisha yawe yose. Unawaza tu ule wa kutii. Wewe uguma nigiye wiyumviriye wose, wiyumvira ujya mwana kumvira. Wewe unapita tu ukiona kanguo kazuri, iyo aho uciye wose ukabona gahuzu keza, sura ya kwanza itakuya ishusho ya mbere ikiza muri wewe, macho yako ni mtoto mwenye anatii, ujya mwana yamakumvira. Amen. Amina. Mungu Imana anaambia Joshua, ibwira Yosua, aseme iramubwira ngo que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. iramubwira ati biri muri ico gitabo ntuzubikure ku mukanwa kawe. Maneno ya Mungu isiende mbali na kinwa chako. Ibiri muri majambo y'Imana ntuzuyashire kure y'akanwa kawe. Amina. Nataka uliza, najagira mbaze, hata aba benyi biko banasinzia, mwebwe muriko murahunyiza, nataka nibaulize, reka nababaze, sasa wewe nini ndio inakuwa karibu ya kinwa chako? Nikiye kintu kiba imbere mu kanwa kawe? Mtu mmoja anaweza nijibu. Umuntu ashobora kunyishura nini iko karibu? Nikiye kintu kiri hafi ya kanwa kawe? Sawa, unazungumuza mbere yuko uvuga, nini nakuya mbele? Nikiye kintu kikwitangira imbere? Hakuna mwanaweza nijibu. Mbega ari wonyishura? Sikia nikwambie, nyumviriza neza, ondoa maneno ya ovyo ovyo ndani ya kinwa chako. Kura majambo y'imburakimazi mu kanwa kawe. Hayo maneno hayatakubariki. Ayo majambo y'imburakimazi ntacazokumarira. Majambo y'imburakimazi nta kamara zo gushira. Biblia inasema, Biblia ivuga neza, maneno ya Mungu, amajambo y'Imana ndio yawe ndani ya kinwa chako, niyo akwiye kuba mu kanwa kawe. Na Biblia inaendelea, Biblia ikabivuga neza, wakati ile maneno utakuwa uko na yatafakari, amajambo igihe uzoba uri kuyashira ku muzirikanyi, ndipo utabarikiwa, ni uzohezagirwa, ndipo utapata success, ni uzoronka kuroranirwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Waombaji bezangu, mbega turi kumwe nga, wakati unaomba, igihe usenze, omba maneno ya Mungu, senga amajambo y'Imana. Iwaza kuko mtu yuko ananisikia, je ndibaza ko ari umuntu ari karanyumvira? Kama uko ananisikia, sema haleluya. Swira muti haleluya. Tuko tunasema juu ya baraka, turiko turavuga kubijanye n'imigisha, tuko tunasema juu ya kufanyikiwa, turiko turavuga kubijanye no kuroranirwa. Kuna benye habana makazi, ari abantu badafite ivyo bakora. Kuna benye habana banaume ba fiancé, ari abatararesha. Kuna benye habana mando, ari abataruba. Kuna benye biko na maprobleme mingi za maisha, ari abafite ingorane nyinshi zijanye n'ubuzima. Sikia, nyumviriza neza, ili iendelee, kugira ngo muroranirwe, uingie mu byako Mungu alikuaidia, kugira ngo mu by'Imana yabasezeraniye, kuwa na maneno ya Mungu, iyo barugira amajambo y'Imana na uyati, kandi amajambo y'Imana ni wayagira yumvire. Wakati unatii maneno ya Mungu, igihe ugamburukiye amajambo y'Imana, yako bitafunguka, ivyawe vyose bizuguruka. Si mimi nasema, si je ndiko ndabivuga, lakini ni unabii, ni ubuvugishwa bw'ijambo ry'Imana. Vinasema, niko buvuze, inamwambia, iravuga ngo Joshua, ibwira Yosua, eti iramubwira ngo médite-le jour et nuit, iravuga ati ariko uzokwa mu vyiyumvira ko ku murango no mu ijoro, agir fidèlement, kugira ngo uzokwa mu birimbura ko, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswe vyose, niho c'est alors que tu auras du succès, ibyawe vyose bizogenda neza dans tes entreprises, ukagira amahirwe mu ruganda rwawe. C'est alors que tu réussiras. Aho rero ni uzoritsindanishirizwa. Amen. Amina. Maneno ya Mungu, amajambo y'Imana, wakati unayaishi, igihe uyabayemo, wakati unaikubali, igihe uyemeye na unatii, kandi ukayumvira, kila kitu utagusa. Ikintu cyose uzokora, neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana riravuga, utapata success. Hallelujah. Amina.
nikwambie nagira kwa ndakubwire saa hii, muri uyu mwanya usichunge nikutabirie kama utabarikiwa. ntuzurindire ko ndakuvugishwa Nachunga kuzohezagirwa. nikwambie kama maneno ya Mungu Ngira ndakubwire ko yatakubariki. Imana niyo azoguhezagira. Umwana w'umuntu wese mzuri umutunzi wala maskini canke ni nyarucari mchoyo, bose n'abanyangeso mbi canke n'abantu babi ni mchoyo. n'abimanyi. Hakuna kianeza kupa. Nta kintu na kimwe yoguha. Amen. Amina. Amen. Amina. Mina kukwaza. Jenda kutsitaje mbega. Hata mimi nanje ubwanje hakuna kemineza kupa. nacho nshobora kuguha. Hata mungere wako n'umuvyeyi mwungere mukuru hakuna kaneza kupa. nacho nshobora kuguha. Najua juu ya nini? Kubera iki? Juu yenye Mungu alimupa. Kubera ivyo Imana yamuhaye. Ni sharti kwanza yeye ashibe. Ni ngombwa yuko abanza guhaga. Akisha shiba yahaga ndipo anapana. agaca atanga. Amen. Amina. Amen. Amina. Na hata pana kandi ntashobora gutanga sipo Mungu amemugusa, Imana itamukozeko. asepana. Imana itamubwiye ngo tanga ntashobora kuguha. Ndio maana unaweza ona Nico gituma ubona niko na veste 10 ukabona afisi ikoti 10 sitapatia kafirimbi hata sindi moja. bwe Aristide nimwe. Kama Mungu aniambie Je, Imana itaranegeka ngo ndamuhe simupe, ishobora kumuha. Amen. Amina. Na tena shie, Rero twebwe ni hatari. nakaga. Kama ananisikia? Mbega muriko muranyumva? Shie batumishi ya Mungu Twebwe abungere canke abakozi ni b'Imana hatari. nakaga. Nguo hii Imuzu yanje imejaa jasho yuzuye ya mafuta ya Mungu yo gusigwa kw'Imana. Ndayambure na Mungu hakuniambia. Imana itarambwira Niko fu. noba ndimbura kimazi. Unajua jua nini? Kubera iki? Hii nguo Iyi muzu nambaye inaweza fanya vitu mingi mu maisha. ishobora gukora ibintu vyinshi mu buzima bwawe. Ikakwica. Hallelujah. Amina. Jua nini? Kubera iki? Haujue niliipata namna. Ntuzi uburyo nayironse mw'impuzu. Haujue nini Mungu ameitia ndani. Ntuzi ico Imana yayishize mw'impuzu. Eliya akamwambia Elisha, yabwiye Elisa eti aramubwira ngo uombe Mungu sana, senga Imana cyane, utakapoona gisi mimi niwabona ntanduka niambia nikufanyizie nini, niwambwira kubera nakubyica niombe Mungu akufanyizie nini, nakubyusaba icimana yofasha ndagufasha. Elisa abwira Eliya, siombe vitu je nta bintu byinshi ndongusaba, double portion, je ndashaka icakabiri kimwe mikurimo, icakabiri kimwe mu yawe, imigabane ibiri. Amen. Amina. Amen. Amina. Batumishi mingi humu, abakozi b'Imana benshi ngaha baneza penda batumike sa Joseph, barashobora gukora nk'umwungere mukuru, bashaka bifuza gukora nk'umwungere mukuru. Acha nikuibie si, reka nakwibira ibanga rero rimwe. Tulisema uchunge nini? Nakubwiye ntuzigame iki? Uchunge maisha yako ya kiroho. Zigama canye rinda ubuzima bwawe bw'imhemu. Jujue tembea nyuma ya mtumishi, kugira ngo umenye ukuntu nyengetera inyuma y'umwungere. Maisha yako ya kiroho ikizorotoka tu, ubuzima bwawe bw'imhemu ni bwacinyizo canye bugasubira hasi gato, haupite haukuye nyuma ya mtumishi, ntushobora kwegera inyuma y'umwungere. Amen. Amina. Alafu Eliya akaambia Elisha, Eliya abwira Elisa, ase ukazi, aravuga ati wewe rero rinda upate double kugira ngo uronke onction yangu, kugira ngo uronke igabane cya kabiri, bigabane ibiri imwe muri jewe, uone sana iko napanda, kugira ngo mbere yuko ntandukana nawe nkaduzwa, upate ile koti yangu, wewe ijya mutamana wanje uronke. Muravyumvaga yemwe?
Ndio maana nguo nico gituma umutamana canke impuzu asiponigusa Imana itankozeko nilivala je impuzu nambaye Niyikupe. kugira ngo ndayiguhe ifo Mungu anigusa. ni ngombwa yuko Imana ibanza kunkorako. Amen. Amina. Je mimi naweza fanya je ico ndi nokora ni kwenda mu magazine ni kuja mu kaguriro nkagura impuzu yawe nkayigushikiriza, lakini ariko iyi impuzu je nambaye muriko murabona ukuri nugutiri kiramvako, ndio vile Mungu iko anajibu byangu, niko n'Imana iko yishura ivy'iwanjye. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana nakwambia ico gituma nama ndakubwiye hata nasi hamwe natwe tuko bachoyo, natwe nyene turashobora kuba bimanyi juu tunatembea katika prinsipe za Mungu, kubera tugendera mu mahame y'Imana, zose zinaturandire kuwa bachoyo, nivyo bituma tuba bimanyi. haiko kusema sasa tunakosa kupana, ni tunaniwe gutanga siko tunapana sana tena twebwe sana, turatanga cyane kandi birushirije bila hata kuuliza, tutarinze guhiga imanga. Unajua mtumishi iya Imana haulizake mke wake, umuntu yumvije Imana nabaza umutambukanyi wiwe yatafanya oya ivyo ari bukore kwa ajili ya kazi ya Mungu, kubw'igikorwa c'Imana ntubaza. Please eshuwe ni kugumunanirwa ama pastor sikukwazi mukamwongereza ndiko ndagutsitaza, jumuliitwa tofauti, mwebwe mwahamagawe uburyo butandukanye. we uko na yako mwito, wowe urafise umuhamagara Imana yaguhamagariyemo, n'umutware wawe urafise Imana akikuuliza tu iyi Imana ikubajije, hii kanisa haitaenda mbele, iri shengero ntizigera ritera rije imbere, itakuwa stationary, rizoguma rifise ukigabane urugabano aho ritarezo. ndio maana Biblia inasema siku ya kunyakuliwa, umunsi wo kuduzwa, mnaweza kuwa kitanda moja ku buriri bumwe, moja anaenda mwingine anazocana undi asigare, different bitandukanye. Amen. Amina. Sijue kama nitafika kwa ile point. Mbega sinzi ko muri ico murako. Unasikia Mungu anaambia Joshua, Imana ibwira Yoshua yale maneno yambye ati ibiri muri amajambo y'Imana agume mu kanwa kawe, ili usiku na mchana kugira ngo uyarimbure ko uyatafakari, uyarimbure na utakapo yatafakari kila utafanya ikintu cyose kitaendelea, zotera imbere. Lakini sisi ariko twebwe kwa siku za leo muri biki gihe tunataka tubarikiwe, tusipotafakari maneno yabanje kurimbura amajambo y'Imana, mbega bizogenda gute? Haleluya. Amina. Biblia iravuga neza baraka zote imigisha zitakuwa fika ku wengine apres, zizoshikira abandi zahereye mu nzu y'Imana muri Israeli. Na baraka za Mungu rero imigisha y'Imana zinaanzia kwa wale ambao wanamuogopa, zihera kuri babandi bayitinye, wale ambao wanaogopa neno la Mungu, babandi batinye ijambo ry'Imana, wanatii neno la Mungu, babandi bumvira ijambo ry'Imana, ndio wataanza kubarikiwa, nibo bazobanza guhezagirwa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mimi maombi yangu ni nini? Isengesho ryanje umunsi, kila ambaye anatii neno la Mungu abarikiwe, akwiye guhezagirwa, ili wengine wajue ya kwamba kugira ngo abandi baze bamenye hakuna ambaye anaweza ingia mu bya Mungu yuko atamuja mu by'Imana atigeze abakie maskini, yo azoguma ari umukene. Juu kama Mungu aanze bariki kutangia ku madhabahu, Imana itatanguye guhezagirira mu gicaniro, misio yetu itayeshue, igikorwa twahamagariwe kizonanirwa. Inabidi Mungu anaanza nibariki mimi, ni ngombwa ko Imana ibanza guhezagira jewe, inabidi Mungu anaanza bariki mungere wewe, ni ngombwa ko Imana ibanza guhezagira umwungere mukuru. Kama utakitika kama Mungu anamutumikisha, niba byukuri ni uzokwemera ko Imana byukuri mukoresha. Kama minjo atakuwa na baomba, jewe nimba nzoguma ndabasenga, kama minjo atakuwa nasema mimi nakosa bugali, mimi nakosa hiki na hiki na hiki, ati ndabuze iconja mbuzico nambara, question mark ku Mungu ambaye mimi natumikia, muzokwama mugira akabaza mu vy'Imana, mu vyo biri vyo vyose hamwe n'ivy'Imana nkoreye. Mimi nasema bongo, mbega ndiko ndabesha? Mimi nasema bongo, ndiko ndabesha? Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Nikusema bisigura ngo
maombi yangu isengesho ryanje mwa hii 2020 muri uyu mwaka wa 2022 mwiri shengero ni kila ambaye anatembea na Mungu sawa sawa, umuntu wese agendana n'Imana vy'ukuri, kila ambaye anatima neno ya Mungu, umuntu wese yumvira amajambo y'Imana, ndiye abarikiwe wa kwanza, ni wagiye guhezagirwa wa mbere, bengine bakuye nyuma, abandi bazoze bakurikira. Amen. Amina. Il est impossible birashoboka que mtu mwenye anahudumia, umuntu wese anatembea na Mungu, umuntu wese agendana n'Imana ku murango no mw'ijoro kugira ngo ananigwe, Mungu atakuwa msema bongo. Imana izobibesha. Maana Biblia inasema maneno yake, amajambo yayo tuwe nayo kwa saa yote, tuyagire muri twebwe igihe cyose. Defini iko na balance. Icyo nico kintu nguma ndababwira. Niko na balance defini kusema nini? Ndiko ndabakangurira iki kintu kugira ngo mumenye aya maneno ya Mungu, yuko amajambo y'Imana kama tuko nayo, nimba tuyafise, usome beni, tuzohezagirwa na kutakuwa utofauti ndani ya kanisa, kandi hazoba itandukaniro mu ishengero. Tutajua, tuzomenya wanani wanatembea na Mungu, ni bande bagendana n'Imana, ni bande batagendana n'Imana. Amen. Amina. Pagani hawezi kuja mkanisa abarikiwe wa kwanza, na Mkristo mwenyi anatima neno ya Mungu yuko pale malere. Umupagani nazoza ugonye na cahezagirwa, wowe Mukristo maze igihe nuhezagirwa, ico ni kinyoma, ubwo n'ububeshi. Ifo machozi yote ishe mu macho, ni ngombwa yuko amarira warize abanza kuguherako. Ifo machozi yote ishe mu macho, ni ngombwa yuko amarira warize abanza guhanagurwa. Machozi yote ifo ishe mu macho ya kiongozi wa kanisa. Amarira warize abanza guhanagurwa gahera mu Mungu w'ishengero. Soutien de l'église, ukushirigwa kwa mbere mu ishengero, ni wale ambao wametii neno la Mungu, ni babandi bumviye ijambo ry'Imana, ndio benyi biko na soutien ya kwanza ya kanisa. Nibo bakwiye gushigikwa cyangwa gufasha mu ishengero, neno la Mungu, kuko nibumvira ijambo ry'Imana watati viongozi, bazokumvira n'abungere, na wakiti viongozi wataendelesha kanisa, bazotuma ishengero litera rije imbere. Amen. Amina. Pilier ya tatu, cha gatatu, inzu uko ndi bukivuge. Tusome kwanza Warumi 12 mstari wa 2. Tuje mu gitabo cy'Abaroma 12 umurongo wa 2. Siogope, sitamaliza vyote 10. Cyo byose 10 nimutinye, ntavyo ndi burangize vyose. Nakupa kwenye nitafikia tu. Ndaza kugira aho ngarukiriza. Indanzi y'amajambo iravuga ngo ubugingo bushasha ntimushushanywe n'ivyiki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Amen. 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 Sinyi muko na kitabu ya Kirundi? Mbega ni mufise kitabu cy'Ikirundi? Si mnasikia mzuri gisi ile maneno. Mbega ni muvyumvise neza aya majambo, ni muyumvise? Kitu ya kwanza yenyi tunapashwa kujua, ya tatu tunapashwa kujua, agace ka gatatu mutukwiye kumenya kugira ngo turoranigwe, ni kujidebarase na esprit ya monde, ni kwitandukanya n'impwemu y'iki gihe. Unajua dunia hii, iyi si iko na esprit, irafise impwemu, na ile esprit ya dunia, kandi impwemu y'iyi si, kama we Mkristo, wewe nk'Umukristo haujidebarase, utayitandukanya nayo, izokumira. Amen. Amina. Na nguzo inkingi yenye inaweza tuma, izotuma unabarikiwa kama vile Mkristo, uwezagirwa nk'Umukristo, ni kuachana na hii esprit ya dunia, ni gutandukana niyo mpwemu y'isi. Amen. Amina. Piske uko nyene ile esprit ya dunia, iyo mpwemu njo inafrene, iyo niyo ifata, inafrene maevre za Mungu, iyo niyo ihagarika ibikorwa byose by'Imana isitendeke ndani ya maisha yako, kugira ngo nibigaragare mu buzima bwawe. Unapenda ukwe sa fulani, wowe ushaka kumera nka naka, na zaidi rero nubu imaruninge tuko nayo leo, aya izimbonesha kure dufise iki gihe, ima televiziyo tuko nayo leo, munovelasa na va ico mukenyeza abonye mu televiziyo mu bandi
hii. nawe agacaja ukirondera cambare Sasa kujya na neza sahabu agaca yibagira kama ile nguo yuko zijya ile nyambaro mavalio zijya ni ya nyambaro spectacle, ari nyambaro z'inkinamico gusa, ni ya spectacle. nizo gukina ivyese gusa. Unawaza ingelikuwa theater, Iyo itaba inkinamico, igihe c'inkinamico ningelivala hivi, mbega yari kwambara kujya? si ningelifrape sawa sawa na theater. Jewe nari kwambara bijanye n'ivyo nayo mareresi ndiko ndagira. Menye mukibiona ku television Wabibona muri rya bonesha kure ile nguo hii ugacuka ati rya mwambaro nyene rya muzi rya modeli. hakuna kitu inanikera hii masiku. Je nta kintu kimbabaza muri iki gihe Sa vile vijana tuko nao, n'aba basore dufise kino gihe, pantalo iko inafika hapa. ipantaro yahora yambara Nani neza. alikwambia kama mavalio inaanzia hapa? Mbega ninde yakubesha ko ipantaro usigaye uyambarira musi? Nani? Ninde? Bale unaona banavaa vile Bajya mubona bavyambara kujya iko mu spectacle, bari kubagira inkinamico. amen. Amina. Ile esprit Iyo mwemu rero imetoka mu dunia yavuye mu isi iko inaingia mu kanisa. iriko yinjira mu ishengero. Unapenda ubarikiwe Urashaka guhezagirwa n'ivyo, na ungali unatosha vya mu dunia, ukifata ivyo mu isi ubizana mu Unabibeba mu vy'Imana. Rero Imana irikira kuyiweza, anaangalia batabariki ndani ya kanisa, abantu bari buhezagirwe mu ishengero hakuona ikakubura, juu hawezi ona wa dunia mu kubera kanisa. nishobora kubona w'isi mu ishengero. Kama ananisikia sema amen. Mbega muriko muranyumva musubiremo muti amina. Mungu anakwambia asubuhi ya leo, Imana jitoe mwa ile esprit. witandukanye n'iyo mpwemu Juu y'isi. esprit ya dunia Impwemu y'isi haezi changana na esprit saint. nishobora kumatana n'impwemu Ni vitu y'Imana, mbili tofauti. ni ibintu bibiri bitandukanye. Sasa wewe uchakule, Wewe rero tawe ama utatembea na esprit ya dunia uzogendana n'impwemu y'isi ama utatembea na saint esprit. cyangwa uzorongo. Amina, Amen. amina. Unaweza pata bahati, Urashobora kugirirwa ibakwe, bahati kidogo, ibakwe rito gusa, byako binaonekana mu kanisa, ivyawe bikaboneka mu na ishengero, unapata kandi ukaronka ijambo, unapata revelation ya maisha yako. ukaronka nkayishirirwa ryo Ile kuduzwa esprit kwawe. ya dunia iko Ariko iyo mu mpwemu y'isi gikurimwo hautabifikia. ntuzokwigera utera uca imbere. Najua pale Nico naho rero naho batumishi banateswa sana, aho rero ni abakozi b'Imana bagorewe cyane. banateswa sana Aho rero niyo bahafite na wanaojiita wa Kristo, akaba lakini kutoka mu dunia hawatoke mu dunia. n'abiyita abakristo kuva mu isi bikabananira. Munatutesa sana. Mwebwe muduteye akaga, nimwe muriko muratubuza amahoro, muratugoye. Ukiangalia magoti ya batumishi Waraba amavi y'abakozi b'Imana utakuta ni magoti haina tena tendresse, uzosanga ari amavi adasa neza, haina tendresse. ntihabereye, Akikukwala kwa ligoti kubera ivi igihe unawaza ni cyose kisu iyo inakupita. agusese kukibaza ko ari icuma canke imbuga itiguciyeko. Niye njo munatu. Ni mwebwe mutugoye, mudutuma turiko turagoka Usiku na mchana ijoro n'umurango. batumishi banaomba, Abungere b'abasengero kubadilika hamubadiliki, guhinduka bikanka. utabarikiwaje? Ega wowe uzohezagirwa gute? Ondoa ile esprit ya dunia. Kura iyo mwemu yo kwishushanya y'ivyiki. Wakati wote munataka mfanane na badunia, Igihe cyo uzoshaka gusa mutakuwa n'abisi, muko munakimbiza Yesu ndani ya uzoba maisha yetu, urikorikana Yesu mu buzima bwawe, na byake hautabipata. kandi vya Yesu ntuzigera ubironka. Haleluya, Amina, haleluya. amina. Najua mimi nasemaka hivi, Je na mangunda kuvuga, ukiona nakula mzuri, niwabona mfunguye neza, ukiona napata kazi mzuri, niwabona ndonsa aka kazi nkora kuna neza, gharama, hari ikiguzi, kuna gharama. hari ikiguzi. Nikivala vizuri kuna gharama. Je nambaye neza, hari Uko vyenye ikiguzi. mimi niliacha Hariho byinshi wewe naretse hauyaacha. wewe utarareka.
tutakuwa sawa. Ntituzokwigera tungana. Amen. Amina. Hatutakuwa sawa. Ntituzigera tungana. Unajua Mungu, Imana, acha we, reka gufyina ni Imana. Musa Mose ubwiwe angelibakia mu nyumba Farao. Yaba yari kuba Imana imbere ya Farao. Sijua aliacha vile vitunguu vya mu nyumba Faraoni. Mbega bijya bitunguru vyo mu nzu ya Farao ni bwari uburenganzira bwiwe. Wakati alibiacha, igihe yabireka, akacha maisha ya kifalme, areka ubuzima bw'ibwami, akacha maisha ya ezance, areka ubuzima bwo kumererwa neza, akatembea na gisi Mungu anataka, agaca yemera kugenda uko Imana ishaka. Ndipo alisimama mbele ya Farao. Aho niho yahagaze impande ya Farao. Farao anaona Farao yamwitegereza, haiko ule Musa aravuga ati si wa muhungu narindereye mu nzi wanje mu rugo ibwami, haiko ule mwalikula kumeza yangu, si wa ndi twasangira ku meza imwe, njoo iko mbele zangu, uyu si wari karaza kumpangaza. Mungu Imana ubwayo anasema, ivuze pale ivyo aho nyene kinaku, ico kinavuga kigaca kibaho. Sicho kuko bitu aliacha, ni uko hari ivyo yarese. Pia omba leo samedi, mwebwe mugaca muza gusenga kuri wa gatandatu, kuko bitu hauyacha, hari ibintu utarareka. Sutarudia gisurikuye, mbega nuri butaho uko waje. Emisi bembeleza jewe sininginga umuntu, ko bitu byenye hauyacha, niba hari ibintu utarareka byenye yabiambatane na Mungu, ibintu bitafitani isano n'Imana, kweli mbele za Mungu, ndakura imbere y'Imana gisurikuye uko nyene waje, njo vile utarudia, ni kuri butahe. Kama uliacha, niba hari ivyo witandukanije, kama uliacha, niba hari ivyo witandukanije navyo, haiko minjo atakugusa, sije ndi bugukoreko, haiko mungere njo atakugusa, umuvyeyi mungere mukora gukorako, Mungu mwenyewe atakugusa. Imana ubwayo irakwikorerako. Kama uliacha, niba wabirese, nani aliacha atie mkono juu? niba ninde muntu yarese, nani aliacha zile tabia zibaya atie mkono? Ninde muntu yarese zange sozo mu baraka ya Mungu, umugisha w'Imana aingie mahali ambako kungali uchafu, ni ugenda ahantu handuye. 2022 ni wakati ya kushikata, ni gihe cyo kwiyanka ukitandukanya n'ibibi, achana na bile byenye, tandukana n'ibibi, achana na bile byenye bina frene maisha yako, tandukana n'izo biziga bizitiriye ubuzima bwawe nibutere buca imbere. Unasikia gisi Paulo anasema, ubisuko Paulo yavuze katika hii muri iki gitabo c'Abaroma, kitabu ya Waroma, muri iki gitabo c'Abaroma, tuachane avuga ati ngo dutandukane twishanye n'ibile vitu vya mudunia, twishanye n'ivy'iki gihe, tuingie ndani ya Mungu, twinjire. Unajua ukiingia ndani ya Mungu, ni winjira ibwina mu Mana, hauingie mugulu moya, nujana kaguru kamwe, unaingia winjire wewe wese, migulu mbili, amaguru yombi, macho mbili, amaso abiri, masikio mbili, amatwi abiri, akili yako yote, n'ubwenge bwawe bwose, meme ton sexe, wewe wese, hakuna tutaacha hii, ntihagire ikintu na kimwe usiga hanze, unaingia wewe wote, winjira ibwina wewe wese, na Mungu anakutakasa wewe wote, kandi Imana izokweza wewe wese. Ndipo utambia Mungu, ni uzobwira Imana, aseme, ubwira Imana uti, Kirundi ndio wanaisemaka mu Kirundi no bakivuga neza, naciye bugufi, nimenyenyekea mbele zako. Uzoca bugufi gute? Uzoca bugufi imbere y'Imana gute hari ibintu utarareka? Urazi guca bugufi imbere y'Imana? Guca bugufi imbere y'Imana ni kwiyibagira wewe.
wese ukumeze n'ukuteye. Mungu anakubeba Imana ikakujana uko ishaka. Amen. Amina. Amen. Amen. Ya ine Chakane ni kutembea na Roho Mtakatifu. kugendana na Mpwemu Yera. Kutembea na Roho Mtakatifu. Kugendana na Mpwemu Yera. Some pale. Reka dusoma aho hantu. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Abaroma 8:14. 8:14 aravuga ngo ivyo kuba abana b'Imana. Abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. 8:14 inasema iravuga ngo car tous abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Amen. Kwanza mtu mmoja atashangilia pale. Agira uko mamashi agakomera amashi Imana. Mwenye anatembea na Roho Mtakatifu. Urongorwa na Mpwemu Yera Ndiye mtoto wa Mungu. uyo niwe mwana w'Imana. Amen. Amen. Mwanatembea na Roho Mtakatifu. Ugenda na Mpwemu w'Imana Ndiye mtoto wa Mungu. uyo niwe mwana w'Imana. Na neno la Mungu Kandi ijambo ry'Imana liko wazi pale. rireruye. Mungu hawezi kukuongoza Imana mbele. ishobora kukurongora imbere. Mungu hawezi tembea na wewe Imana ishobora kugendana kama nawe hautembei na Roho Mtakatifu. nutarongorwa na Mpwemu Na Yera. kutembea na Roho Mtakatifu Irongowe na Mpwemu ni Yera kusema bisigura ngo zambi. icyaha Ulishakazi pepe. urakizinukwa. Nazioneaka mbali. Icyaha ukibonera kure. Meweye na zambi. Wewe ni icyaha. Mulishalagana zamani. Mwarasezeranye naco naho muhuriye naco. Munalagana. Igera musezeranye naco. Ndipo Roho Mtakatifu anakuwa na wewe. Na munatembea na pima pana unapima Mpwemu Yera ugiye niho mwema bari. Biblia inasema. Biblia ivuga neza. Yesu Anambia mitume. abwira intumwa. Sitawaacha yatima. Aravuga ati sizobasiga nyimfuvyi. Tawatumia Roho Mtakatifu. Zobarungikira umwitsa. Ambaye atawapeleka kwenye kweli yote. Uyo mwitsa niwe azobashitsa mu kuri Mutakuwa kose. naye. Muzobana nawe Wakati wote. mu gihe cyose. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kanisa Shengero inapata mafanikio. Inapata mafanikio. Liloranigwa. Fisa abana ambao wanaitwa watoto wa Mungu. Abana bitwa abana b'Imana. Kama mushie mungali babandi. Nimba muri twebwe arimwe abasuma. Kama mushie mungali bakufanya mazambi za huku na huku. Nimba muri twebwe tukinyengetera dukora ibyaha bitandukanye. Nimba muri twebwe arimwe abarozi. Hari abica abandi. Hatuitwe watoto wa Mungu. Nitwitwa abana b'Imana. Unaitwa mtoto wa Mungu. Witwa umwana w'Imana wakati unatembea na Roho. Igihe ugendanye na Mpwemu w'Imana. Najua huyu Roho Mtakatifu. Uyu Mpwemu Yera. Huyu Roho Mtakatifu. Uyu Mpwemu Yera. Ukitembea ni wagendana nawe. Mwa barabara hapa. Muri iri barabara. Kama ndio yako ya kwanza. Niba vyukuri nakufungue macho tu sekunde mbili. Akugura amaso mu sekonda numwe. Tugari itakugonga. Umudugu gacukuguhitana. Tugari itakugonga. Eriki byotakuko naona ivyo ubonesha amaso wewe si kawaida ya hii macho ya mwili kubiona. Ni nao biuzo bihuriye n'ivyo ubonesha amaso. Mtu mwenyiko natembea na Roho Mtakatifu. Adafise Mpwemu Yera muri. Anaonaka vya wengine hawaoni. Abona ivyo abandi batabona. Juma hii barabara. Muri iyo barabara. Kuna ambao wanatembelea juu ya kichwa. Ari abagendera mu mitwe. Kuna wale ambao wanatembea na mikono. Ari abagendesha amaboko. Kuna wengine. Ari n'abandi bagendesha. Si miguru njo biko nayo. Batagendesha amaguru. Lakini ni masabo. Bagendesha ibinono. Wote. Ibinono. Bipo mwa hii barabara. Bakagendesha ibinono vy'inka mu mabarabara. Kandi ari abantu.
Na kuko zingine munaonaka se hii gari nzuri kweli. Ari yagiye mubona imiduga mukavuga ati mbega umuduga mwiza. Mungu akonesha ile gari. Uyo cyokwereka iyo muduga neza. Kakatala hautaenda tena mu gari. Ubonye wahwitegereza ukawumenya ni wosubira kugendera mu miduga. Si Mungu angelibafungua cyo kwanza. Deni Imana yobuguru amaso gato. Ingine bataruka bichwa. Ari abantu benshi botaruka mu kuko doya yenye hawezi weza supporter. Ari ingabire utota urutoshobora kusimama. Mungu akikufungua too much. Imana ikugura amaso y'imana. Wala hii dunia kisi iko. Ukabona isuku nibayeho. Acha wewe reka gufyinasha. Tembea na Yesu. Gendana na Yesu. Tembea na Roho Mtakatifu. Gendana na Mwemu Yera. Tukitembea na Roho Mtakatifu. Nitwagendana na Mwemu Yera. Kila wakati kwa na dirige pa yawe. Iyo cyose Mwemu Yera azogumazigama inzira zawe. Salimia huyu. Uramukanya umuntu. Se uyu umusalimie. Muramutsa. Lakini ariko mkono iwe mbali. Ukuboko kwa kube kure yiwe. Najua kuko adage moya inasema. Ari akantu kavuga ngo munapenda chakula mbio ya shetani. Ari abantu benshi bakundijya cyane vyihuta za Satani. Lakini kuko adage inasema. Ari akajambo akagani kavuga ngo kama unakula na shetani. Iyo usangiye na Satani. Tumia fourchette ndefu sana. Ukoresha fourchette nini cyane. Sani yake iko kule. Sani yube hariya nawe uri ngaha. Kuna sukuma kule. Wowe uri kurabikwega hariya Ikusema nini? Bisigura ngo bya shetani, ivya Satani. Gisi unabikula. Uko nyene ubijya. Na ndio vile utabitapika. Niko uzobiyogwa cyangwa uzobidahwa. Kwake iwe kwa Satani. Rien pour rien. Ichiwe nta kigira ubusa. Lakini shie twebwe huyu Mungu wetu iyi Imana yacu anakupa usingizi. Yaduha itiro. Au kulipa? Na tacho tulishe. Unajua habari za oksijeni? Murazi bijanye no kongerezwa impwemu. Nawaza mwa hii COVID ndio watu walijua habari za oksijeni. Iki gihe cha corona abantu nibo batawuye inkuru z'imwemu kongerezwa impwemu. Surtout ya Afrika. Sizi nga muri Afrika. Kwenye munaweza kuwa hata na oksijeni 10 tu hospitali yote mzima. Ibitaro ugasanga ibitaro bimwe bifise ivyongereza. Kisha bana baletea 50 personnes biko na besoin ya oksijeni. Babazanye abantu 50 bakeneye impwemu. Unakuna dahuli. Ukashaka impwemu kaguma uyikura ku muntu uyishira ku wundi. Iminota ibiri ngaha wa undagira sanda bacikane ugaca umuha impwemu nawe. Wa undi wasiga duye Imana anaikupa bure. Imana ikaguha impwemu kuri gusa. Bure. Ikazigwa kuri gusa. Imana irateye ubwoba. Tembea tu naye. Wewe gendana nayo gusa. Utaexperiment. Vyose bikomeye vyose izo bigwa kubishikako. Mungu. Imana. Mwana tembea na Mungu. Umuntu agendanye n'Imana. Iko tofauti. Abafise itandukaniro. Arafise itandukaniro. Tuko maombi. Mbega nituninga mu masengesho y'akarago. Si aina ile mimi nakwambia. Mbega ikicho sichakane ndakubwira. Wewe unakuya omba. Wewe waje gusenga. Ujue kama kuomba. Menya yuko gusenga. Kutembea na Mungu. Ari kugendana n'Imana. Kama utembee na Mungu. Nutagendana n'Imana. Anya wawe kuri gusa. Nilisikia Serge anasema. Je numvise umuvuga butumwa Serge ngaha. Hata sisikia yake Kirundi. Nubwo je numva Kirundi neza. Lakini nilisikia sana anasema hivi. Ari akanu yavuze numvise. Ase kuko bebana kuyaka chauffer bit. Ari avuga ati ari abantu baza gushusha intebe. Ariko ndo vile kuchauffer bit. Gushusha intebe. Lakini ariko kuna muda ari igihe na ile kiti kandi iyo ntebe utaogopa kuikali. Uzotinya kuyicarako. Mwibaza ko ari umuntu birukana mu ishengero. Ni mtu yepeke ndio anachifuza. Umuntu byiwe niwe yiyirukanisha. Tunaangalia, ukaraba, unafanya konti, ugaca utangura kwiyumvira ugaharura. Mungu sitembee naye.
mana singendana nayo. Yote vile Mungu anataka Ivyo Imana isaba vyose mimi sivifanye. jewe sindavyubahiriza. Oya nukuri jewe. Ile kiti itanichoma. Ijya ntebe jewe izonduha. Unajitosha. Ugaca wikura muri ya ntebe. Niguhande ata muntu n'umwe ayigukuye muri iyo ntebe. Mimi nakutakia Je namanda gushakira gome ubakie pale. Koramiriza ukaguma muri iyo ntebe. Na ufanye kenye Mungu anataka. Kandi ukora iki Imana gushaka ko muri iyo ntebe cyane muri ico kibanza. Kama Mungu anataka uache zambi, acha zambi. Imana ikwifurije uko reka icyaha, reka ivyaha. Nibambiaka juzi. Je narababwiye hirya hejo. Ile dimanche passé. Kwa Mungu wahera. Shibote hapa. Twese ngaha. Mungu alitukuta tofauti. Imana yasanze dufite itandukaniro. Tofauti. Itandukaniro. Kuko be Mungu alikuta. Araba Imana yasanze Zambi zao. Ivyaha vyabo. Ziko sa vile. Bimeze. Goudron. Bimeze nk'ubuhoma. Ataba munawishe na nubwo bokoza gute hata takati ntuzigera wera. Ataba mupige mai ya moto nubwo bokoza amazi ashushe gute metoni tu moja akama kamwe gusa ya damu ya Yesu kamaraso ya Yesu ikakufanya jinsi ulivyo, kakakugira ukumeze. Amen. Amina. Amen. Amina. Ndio mimi najiuliza banaendelea muzambi ayi abantu gute baguma babandanya mu vyaha. Unajua mnapenda jua muyatumikaka fasi ya zambi, mukora icyaha kubera mutarakora icyaha kiba. mimi muniulize, muze mumbaze jewe, muniulize mimi mukimbaze ico kibazo kimbaze jewe. mu 2008 2008 nilianza tumika mu hotel. Je nakoreye mu hoteli. Naanza tumika. Nakora mu hoteli. Na niko mtumishi wa Mungu. Kandi umukozi w'Imana. Na Mungu ndio alinituma pale. Kandi Imana niyo yarindugise muri iryo hoteli. Mungu alinitosha mbali. Imana yanguye kure cyane. Akaniambia kazi yako huku inaishi. Irangi ati mwene data igikorwa cawe ngakiraheze. Mukanisa sasa hivi tuko mukanisa. Mwishengero kunyere turi mwishengero niko nari hawe. Saint Esprit anaru. Mwe muyeracha simba aransimbira. Saint Esprit inaruka kabisa inatomboka. Mwe muyerara tonoma cyane. Ase Aristide. Aravuga ati Aristide mu kazi yako huku inaisha. Igikorwa cawe ndagishize ku iherezo. Wende Bukavu. Gendi Bukavu. Niko ngambo ya Beni kule. Nari Beni hariya mu minyeganyega mu misozi kure. Wende Bukavu. Je Bukavu. Na niko miaka 5 mimi natoka Bukavu. Imyaka 5 yari irangiye mvuye Bukavu. Naanza fanya kazi ya Mungu mu Grand Nord. Nacaja gukorera Imana hariya mu buseruko. Mungu ananiambia mu kanisa. Imana irambwira mu ishengero. Kazi hapa fini. Irambwira ati igikorwa nga akirarangiye. Haleluya. Amina. Ni kama Joseph hapa. Ni nkuko mwongere mukuru ngaha. Mimi natumikana Mungu tofauti. Jewe na mankorana n'Imana bitandukanye. Kama Mungu ananiambia, iyi Imana imbwiye kazi yako mu repentance inaishi. Igikorwa cyawe muri repentance kirarangiye. Bishop unipende usinipende. Mwongere Junikikuwa hapa sitapokea. Kuko ninaguma ngaha sinzohezagirwa. Sitapokea. Sinohezagirwa. Sitapokea. Sinzohembwa. Mchungaji nilikuwa naye. Umwongere nari mfise. Tulikuwa tu bawili. Twari turi babiri gusa. Yeye iko mtu wa kazi. We yarakora ibikorwa vy'umubiri. Na mimi niko mtu wa kazi lakini niko na wakati ya kufanya suivi ya Bakristo. Jewe narakora akazi gasanzwe mugabo narakurikirana cyane ishengero. Kutoka autoki. Ndamubwira ati kuva ngasi nuhava. Akasema kutoka. Umwongere andi ati kuva ngani bishoboka. Akamwambia kama wewe ndio mimi natumikia. Ndamubwira ati nimba je nkorera wewe. Sitatoka. Sinzova. Kama Nibijya yavuze ariyo nkorera. Ndio mimi natumikia. Niba ariyo nkorera. Mimi naenda. Je ndagiye. Amen. Amina. Si hapo mimi naenda. Aho singiye rero. Kazi ya mikono kule nilikuwa nafanya na acha. Igikorwa c'amaboko nakora hariya ndakireka. Mimi naenda. Candagenda. Nawaza nishawapatia hiyo ushuhuda. Je nibaza kiyo naye maze kwibabwira.
mbele niende kule nilikuwa napokeaka kama $120 je pense. mbere yuko njyaho nahembwa amadolari 120. Sasa mimi nafika kule bakakuwa bananipokeza 10. Ngezeyo rero ngeze Bukavu bamemba amadolari 10. Ngeze ari Ibene bamemba amadolari 10. Lakini wakati Mungu alinitoa kule, igihe Imana yamvana hariya, sina demande, sina chochote, na atabu gifasha na nilishabambia mimi siandikake demande. Jewe singunda kwandika kugira ngo ndahabwe akazi. Jewe nsaba akazi. Je sinandika. Mungu alishanimalizia ile. Imana yarabintunganirije ivyo. Kazi zinakuyaka 3 kulimoja. Akazi ubuzibuzi ari 3 rimbukazira rimwe. Mimi nachakula sasa. Je ngaca nitiramwe akazi nshaka. Amen. Amina. Na hapa niko mukibazo kikomeye cyane. Na hata kama niko na tatizo kuu sana. Juifoni chagule. Jewe ni ngombwa nihitiremwo. Dukazi ziko. Ubuzi burahari. Inabidi nichagule. Ni ngombwa ko mitamwo. Amen. Amina. Halafu ariko wakati unatembea na Mungu, igihe cyose uzogendana n'Imana, baraka zinakuwa, imigisha y'Imana izokuzako. Amen. Amina. Tena dimanche nilibambia, kandi kwa Mungu narababwiye, mwache kutusemesha bongo, mureke kututuma tubesha. Nyi mutembee tu na Mungu. Mwebwe ni mugendane n'Imana gusa. Mutembee tu na Mungu. Gendana n'Imana. Yote mnahitaji mutabipata. Ivyo mukeneye vyose muzobironka. Yote itasemeka hapa ku madhabahu. Ibizovugirwa mu gicaniro vyose mutabipata. Muzobironka. Mwache kutusemesha. Mureke gutuma tubesha. Kufanyikiwa turoranigwe ni kujua kutembea mu maprincipe za kuroranigwa ni kugendera mu mahame canye mu gigogenderwa ko z'Imana. Amen. Amina. Amen. Amina. Mungu anaweza sema sawa vile alisema, Imana ivuze kama hii mwaka mutabarikiwa, ikavuga ati uyu mwaka ugiye guhezagirwa, mena akaongeza akasema, kandi kaongera ikavuga ngo itafuatana na kila mtu, bizovana n'umuntu ari we wese. Baraka ziko, imigisha irahari tofisi kwa hii mwaka, baraka ziko, kandi uyu mwaka vy'ukuri imigisha irahari. Na ndio maana niko nakupatia mapiliye, nico gituma ndiko ndaguha ubuce bucanye no kuroranirwa cyane. Baraka ziko, imigisha iruzuye, me inatokana na wewe, bivana nawe uburyo uzoyakira iyo migisha. Hapana vile kabisa. Hapana. Bivana nawe uko uzogendana n'Imana, njoo utapokea sasa, ni uzokwakira iyo migisha. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Acha nimalizie kwa hii ya 5. Reka ndangirize ku kagatanu gusa. Tusome Mathayo 7:24-25. Mathayo 7:24-25. Haravuga ngo, uwumva aya majambo yanje wese akayashira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isega nyiragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko umushinge wayo wari wubaswe ku rutare. Amen. Mimi najua mnajua hili. Mbega iki kintu ni mu gitahu. Ngone sasa uipigie makofi ile. Udagikomea amashi, udakomea amashi iryo jambo. Amen. 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 Pilier ya 5, icya gatanu, je ntaita aka gace ka gatanu mbega ndakite avoir de la profondeur. Profondeur. Ibwina. Kuba ibwina. Na maneno ya kuwa ndani sana. Kwinjira indani, kwinjira ibwina. Unatafuta terme ya mzuri ya. Ndiko ndakirondera neza ukuntu ndakivuga. Unajua Biblia inasema, Biblia ivuga neza ya kwamba ivuga ngo kila mwanasikia maneno ya Mungu. Uwumva amajambo y'Imana
anaitia mpratiki, akayashira mu ngiro. anafananishwa Asa na mtu n'umuntu mwenye kuwa prudent, w'umunyabwenge, mwenye anajenga nyumba yake yubatse inzu yiwe juu ya jiwe. ku rutare. Juu ya nini? Y'urutare. Juu ya jiwe. Ku rutare. Amen. Amina. Tunaona hii ni jiwe hapa. Murabona kino kibuye kiri ngaha? Mimi nakitingiza hivi. Je, ndiko ndakinyeganza. Siwezi kinyangula. Sishobora kugiterura. Si vile? Mtu mwerevu, aravuga ati umunyabwenge, mwenye kuwa na akili, umuntu afise ubwenge, nyumba yake inzu yiwe ataijenga kuri jiwe, azogyubakira ku rutare. Mungu abariki wenye walijenga hii madhabahu. Imana yezagira bubatse kino gicaniro, juu baliitilia fondation, kuko barehaye urufatiro, ni jiwe, imushinge wayo nibuye. Sasa mimi hapa mimi nasimama kuri jiwe. Mpagaze ku mabuye. Amen. Amina. Mwenye anasimama kuri jiwe, umuntu ahagaze ku ibuye hatingiziki na nyeganga. Sijui kama mko mnasikia. Mbega muriko muravyumva neza? Maneno Mungu aya majambo muriko murayumva kwa siku ya leo. Aya majambo Imana bayo uyu munsi. Aseme byako vyote. Aravuga ati ibintu vyawe vyose, mama, ubijenge kuri jiwe, uvyubakire ku rutare. Jenga byako vyote kuri jiwe. Ibintu vyawe vyose vyubakire ku rutare. Amen. Amina. Amen. Amina. Hii miaka 2 inapita. Iyi myaka 2 ihitiye. Ilitufundisha mambo mengi. Byatwigishije ibintu byinshi cyane. Mambo mingi sana. Ibintu byinshi cyane. Kama nyi hamukubipata, niba mwebwe mutabironse, mimi na regrete sana. Je ndicujije cyane. Unajua kwetu, urazi wacu tukwa tunajua twahora turizigama. Kama uko na pesa zote unaweka mu banki. Iyo umuntu afise amafaranga yagenda gushingura mu banki, unatia mu banki, ukayajana mu banki kuyashingura. Uko na carte de crédit yako ku mufuko, ufise agakarata kawe ko kuja gutora amafaranga yawe ku mufuko. Pale uko fier. Aho ngene ukagenda uguwe neza. Uko fier. Ukagubwa neza. Ariko iyi myaka 2 ihitiye, mwenye hakutia kulijiwe, umuntu atubakiye ku rutare wese, mwenye hakujengea ndani ya Yesu, umuntu atubakiye kuri Yesu, banki haikuwa faida kwake. Iwe nta mugisha, nta kimazi, nta kamaro, nta nyungu yaronse muri we. Juu pesa zilikuwa ziko mu banki, kubera amahera yari mu banki. Shibote sibalitupiga marufuku. Twese nibatugwanije. Hakuna banki, nta banki, hakuna soko, hakuna chochote. Nta soko, nta kintu na kimwe. Me pesa zako ziko mu. Amafaranga yawe yarabiswe mu banki. Tuliona difference. Twarabonye itandukaniro. Mwanatumika pesa zake na Mungu, ukora amahera yiwe n'Imana, na mwaliweka mu banki, nuwashinguye mu banki. Jewe sinavyibushe nkuko navyibushe muri confinement. Je n'amafaranga narifise muri banki. Oya. Amahera yanje Imana yayamaye igihe nari nugarijwe n'iki kiza. Igihe nari nugarijwe ce sinigeze sonza. Igihe nugarijwe nararishinze ino kandi ntari ino. Atakazi nahembwa. Kubera nubakiye ku rutare. Urubuye ari rwo Yesu Kristo. Je natandukaniro nabonye. Igihe numva abahungu cyangwa abagabo ariko bararira. Igihe nugarijwe najabuse umupaka mfise amadolari 500 aho ku mupaka. Nisho gituma mwamwe nayasizemo nganda yabibamwe. Ndavuga je sishobora gutanga amafaranga y'amarundi.
kubwo kubaka igikorwa c'Imana. Oya jewe bisi je nuzigera ubona ntanze amarundi, je ntanze amafaranga y'amarundi sizohezagirwa menshi. Ni ngombwa ko nanga amafaranga yo hanze kugira ngo Imana ibuze amahoro amahera yo hanze ndondere. Ego nivyo cyari igihe twari tugarijwe n'iki kiza. Je sinigeze mbura $1 mu mufuko, nimba yari make ijana ryanje ku mufuko n'iryabura. Mbere yuko ukwezi guhera naba narose yo kuriha inzu no kugaburira umuryango, ngashima Imana. Mana habwa icubahiro. Hari ibintu tudashobora gusura hanze, ni ngombwa ko ubakira hehe? Shaka abantu babiri cyane bane, yiteguye akabona ko yiteguye, umuntu ko yiteguye acanyaruka ngaho imbere. Shaka abantu bane gusa, bane biteguye kubakira ku
uyu mwaka uzokubera utandukanye n'imyaka wabayemo. Uyu ariko arakubwira uyu jewe namaze imyaka 5 mfise impamyabushobozi yanise mu kuboko kubansabiriza ubuzisaba ubuzinandika sawa ubuzinabura n'uwuma nakubwira isuku. Imyaka 5 harageze igihe kimwe mbwira Imana nakwizere ndi kw'ishuri kandi igihe nakwizere nakubwiye Mana ndanga ko nzogira ibakwe rya kabiri. Umuntu atakuzi ace mu ibakwe rya mbere jewe nakumenye ce mu ibakwe rya kabiri zomenya bizoca bisigura ko utari Imana. Sinasuye kugira ibakwe rya kabiri kuva muri je ya mbere gushika muri RD igihe amashuri yarangiye kurondera akazi imbere akaga harageze urugezo je ngira Imana. Mana igihe c'amagorwa n'amaganya kirarangiye, niba je nitwa ko ndi umukozi wawe bimenyekane vy'ukuri ko ndi umukozi wawe. Sizo umuntu ugenda nsabiriza ubuzi ugenda ndondera abantu ndonka akazi saba akazi kandi Mana ndagutinya imyaka